Ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Émission spéciale à la Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Bakunze ibiganiro bica kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha, turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro kidasanzwe cuno musi. Muri kino kiganiro kikaba kiremeshejwe na Claudine Nibitanga, tukaba rero tugiye kuganira ku bintu bidasanzwe vyerekeye umukenyezi, aho tuza kuvuga ku mukenyezi n'amashure. Na cyane ko muri ino misi turiko tubona abakenyezi bijukira amashure bakaja mu bindi bihugu bagafata amashure maremare kandi basanzwe bafise n'ingo zabo. Mbega none ni gute bafatanya ivyingo n'amashure? Nivyo twabateguriye muri kino kiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha, isamira na 94 n'ibice bitatu mu cya Rusizi, n'ijana n'indwi n'ibice 8 mu gihugu hagati. Ko bariko baradukurikirana mwe muri tegura, turaza kubaha akaryo ko kwakura no kwandika ubutumwa bwanyu bugufi kugira ngo muterere canke mugire ico mubajije abatumire bacu buno musi. Muri kino kiganiro rero Claudine Nibitanga ndi kumwe namwe, na twatewe iteka ryo kuba kumwe n'abatumire bacu bahire bagiye kutuganiriza ku kiyago namaze kubabwira. Ibubamfu bwanje turi kumwe na Madame Cynthia Dusabe, asanzwe arongoye ihuriro Umuco Ministry, niwe turi kumwe hano muri studio. Reka manze ndamuha ikaze abaramutse. Murakoze cyane kuba bava mwatwemereye ko tuza ngaha tukabana namwe muri ibi bihe mwama mutegura, kandi abantu benshi bakunda gukurikira. Hama niteka ridasanzwe twaba tugiye kuba turi ngaha, kandi nibyo tuza kuvugana n'ibintu biri ku mutima, kandi twibaza yuko abantu bari kuvyumva kandi bakamenya kubikorera. Ego, murakoze cyane. Ramutse bariko baradukurikirana. Reka ndabaramutse yambo. Urakoze cyane Madame Cynthia. Iburyo turi kumwe n'uwundi mudamu w'ubwiza ashajije, ni Madame Iteriteka Gracienne Arida, niwe turi kumwe. Ndakuramukije yari amahoro y'Imana. Ndaguha ikaze muri studio za Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Ramutse bariko baradukurikirana. Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi mwese ba Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha. Murakoze cyane. Ngo amahoro abane natwe, kandi twizeye by'ukuri ko amahoro ari kumwe natwe. Ikiganiro kidasanzwe cyacu cyamaze gutangura, abatumire bacu mwabumvise. Harimo akantu rero twavuze ngo Muco Ministry. Imbere rero yuko tugira ibindi tuvuze, reka duhere kuri Madame Cynthia. Ibubamfu bwanje twagira ubwira bariko baratwumviriza, mbega ico kintu ni giki Muco Ministry? Muco Ministry novyita ko ari ministère turongoye, twatanguje ahanini dushaka kwekipa abakirisu kugira umuco wacu ubandanye waka, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo nitube umuco w'umuntu wese. Nagira ndakubaze intumbero none wamaze gucako ngo abakirisu, none abo bakirisu muri iyo ministere umuco mubafasha iki? Tubafasha guha agaciro ijambo ry'Imana. Kugira Dawidi yavuze ngo munabizi ijambo ryawe umutima kugira noye kugucumura ko, hanyuma aravuga ati ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje. Twibaza yuko hari ubutunzi budasanzwe mu ijambo ry'Imana no mu bantu badutanguriye. Twibaza yuko dukwiye kwama imisi yose turondera kugira umuco wacu ntitushire kwigisamba, ariko tushire ahantu haboneka, hanyuma tumurikira abantu. Urakoze cyane. Mbega abakirisu bari ku ngero zitandukanye, hariho abagabo, hariho abakenyezi, hariho abana. Mbega ni gisata ikihe gikorana na Muco Ministry? Ego, muri Muco Ministries aho tugeza tufise activité abiri akorana n'ibisata bibiri. Activité ya mbere niyo twise more than sacrifice, tuvuga au-delà des sacrifices, yo gufasha abantu bari mu migwi yo guhimbaza no gutazira, ahanini by'aba jeune, kugira tubigishe ko guhimbaza si ndirimbo ya dimanche gusa, ariko n'ubuzima bwa misi yose bugaragaza Kristo, guhimbara Imana, hanyuma bikaca bibatuma babaho bwa buzima busagutse dusanga muri Yohana 10 ku gice ca 10. Hanyuma iyindi activité dufise ni air stocks, activité twama dukora
chaque mois ukarishanya tuvuga ngo we are better together mu kirundi Alida niwe azi kubisobanura neza mugabo araza kuducirako voilà n'ahantu ni vy'abakenyezi kubera twibaza yuko abantu bakoranye barakarishanya kandi ibintu bikaba vyiza cane. Ego urakoze cyane Cynthia, reka dushe tuja kwa Alida. Bavuze ko Alida ari wazi kubisobanura neza, tugire ku muriri ari kuvyerekere ico yari karavuga ca hair stock ni kuvuga iki tuja hamwe nk'abakenyezi ego tukavugana ubwo bimeze gute reka twovyifata mu gute ntitunibagire yuko turakarishanya nimba uno munsi jewe hari ivyo naciyemo ndashobora kubiyaga n'abandi abandi babone mbega jewe nahakuye inyigisho nyabaki igiki ngirizwa guhindura canke uriya muntu nawe ariko arabicamwo aravuga ati mbega ko ujya vyamugendeye kujewe nokora gute kugira ngo ntibigende ukujya ujya vyamugendeye mu majambo make rero twe tuvuga tuti nkuko yivuze better together turi kumwe twese birashoboka. Ego murakoze cyane, tubanze duse n'ababika gato ico gikorwa mwateguye, ngira ngo muraza kuducira ku mayange kumbure twumve nibisabwa kugira ngo babakenyezi twese tuzobe turi hamwe kugira ngo biheze bishoboke. Reka tubanze tuje ku cigwa cacu ico tugira tuganire n'abariko baradukurikirana aho twateguye kuganira ku mukenyezi n'amashuri. Murabibona umva nka mwebwe mwagize iryo huriro aho muganira, twagira rero muganiriza abariko baradukurikirana kino gihe abakenyezi barijukiye amashure. Mbega ni gute umukenyezi afatanya vy'urugo akongera akabifatanya n'amashuri na cane cane maremare tukongereka. Ego reka duhere kwa Madame Cynthia. Ni gute nibaza ko ahantu hose ahantu umuntu wese yohera ni kumenya identite yawe icyo umuntu ari we uva hehe hanyuma uriho kubera iki kandi uriko uja hehe. Ivyo bibazo bitatu maze kuvyiga ucumenya n'ibindi byose biza mu buzima ingene ushobora kuvyaranja niko no bivuga mu Gifaransa. Hanyuma n'ingabire kubona woshobora kwiga amashuri maremare kuko harabavuze ngo knowledge is power. Alida mu kirundi bakivuga neza kuma ndamwikorako ubumenyi burahambaye kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanje bupfuye kubera kutamenya. Sivyo, hari ibintu umaze kubitahura bituma uha intumbero yawe, donc intumbero y'ubuzima bwawe ija ku murongo, nico gituma bikenewe cyane. Hanyuma muri AR Stocks ahanini dukunda kuvugana kuri urya mugore dusanga muri mu migani 31 umugore w'ubwenge wo mukura he akora vyose azi ubwenge atandaza kandi ivyo ntibimubuza ko yubahwa umugabo we yubahwa kandi ngo abana be bamwita umuhigo. Bisobanura yuko ijambo ry'Imana riraduha akarorero ko umuntu yashoboye kubishobora kandi natwe turabishoboza. Urakoze cyane ari gufatanya amashure maremare n'ibikorwa by'urugo biroroha by'ukuri ntivyoroha by'ukuri nk'umukenyezi kuko murazi nk'abakenyezi by'ukuri mu rugo cyane mu mico y'ikirundi umukenyezi n'umuzezwanzu. Umukenyezi ni inarugo. Iyo winjiye mu ijambo umuzezwanzu inarugo ni ijambo rinini ryagutse rivuga yuko umukenyezi abwirizwa nyene kubaza ivy'urugo. Rero iyo bishitse agaca ashirako n'amashure urundi rugamba ariko kandi birashoboka muri urwo rugamba, birashoboka ko ubifatanya. Je ndashobora kuhitangira ko akarorero ivyari vyoroshe ariko naragerageje ndashobora kubandanya kwiga. Umuvyeyi wanje yamampirimiriza yuko mbwirizwa kubandanya kwiga amashuri maremare. Narayize mfise inda nkaza ndatonda mfise inda nabi muri ya mibagwe abamama bafise inda ariko uno munsi aho ndaho nicaye ndashobora kuvuga nti numva
ninezererewe kuko narabigerageje narabishoboye ariko kandi twumve ntivyoroshe. Ego muravuze ko bitoroshe, uranaduha akarorero ko wabigerageje. Madame Cynthia, wakoresheje ijambo ry'Imana ko ujya mugore w'ubwenge, cambere arafise ubwenge akadandaza akabikora vyose. Ndashaka rero mu ducire ku mayange n'izihe ntambuko umukenyezi yocako kugira ngo ivyo bintu biheze bikunde vyose, kuko Arida bivuze neza ko ntivyoroshe. None ko mubizi ko bitoroshe, muca mufasha iki rero n'izihe ntambuko? Intambuko ya mbere no kumenya ko bitoroshe, ego mugabo ukamenya ko bishoboka. Bishoboka gute ko tusanga mu jambo ry'Imana kandi hari abandi batubereye akarorero. Nico gituma naho tutarashika kuri rya huriro twateguye, reka nshobore gusoma ijambo ry'ifatiro tuzokoresha. Turisanga muri Tito 2 kuva ku murongo wa 3 gushika kwa 5. Haravuga ngo n'abatamakazi nyene ubabwire bagende nkuko bibereye abera, batarementaniriza abandi, batari n'umunoho w'umuvinyo mwinshi, bigisha ivyiza kugira ngo batoze abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo babo n'abana babo, no kwitonda no kwirinda ubweruzi, no kubaka ingo zabo, no kuba inda nziza, bagamburukire abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ntiritukwe. Nivyo navuze ati ubwa mbere umenye uburiwe. Uburiwe ni ukuvuga jenda umukenyezi. Ijambo ry'Imana rivuga iki ku mukenyezi, kuko niyo repère du fils. Hanyuma waze kumenya umugore bigenda gute, hanyuma umenya ni aho Imana ishaka gushikana. Uco uvuga ati okay, kubera Imana ishaka hajya nkwiye gukora iki niki. Rero nk'ubu par exemple turakura mu rugo, ndakunda indero y'ikirundi ya kera iri kwiragerageza guhinduka atari vyiza, barakwigisha ico cyo kuba umukobwa umwigeme. Hari ibintu bakubwira ukora, ni nk'umuhungu baramwigisha guhiga selon ico Imana yateguye nk'umuhungu nk'umukobwa. Hanyuma ko ibintu bigenda birovurwa, baramenye ko umukenyezi akwiye kwiga. Kwiga apana kwa guma mu rugo gusa, nisha bisona ko vyo mu rugo ca biheba. Ni kwerekana yuko maze kwiga biraza gufasha n'ingene ukora ivyo bindi, kuko hari andi ma defi dusanga mu buzima. Urashika umugabo, abagabo ntibakibayeho kubera guhiga. Oya, barakora bakaja ku kazi. Rero ushobora gushika umugabo akagira ikibazo ntibikunde, birakwiye ko we ushobora gusahiriza mu rugo. Canke ivyazanye ntibikwiye, birakwiye ko nawe ushobora kuca uzanye. Mugabo nti ukacumenya yuko naho ubikora ukumuri umukenyezi ntuci umugabo. Ukacumenya ikibanza cyawe. Hanyuma bikuzazaniye ntaco bitwaye, dushoboza byose n'uduha inkomezi. Imana ikagufasha, hanyuma igaca no mu bandi babishoboye, ukabaza bigenda gute, hanyuma bigakunda. Urakoze cyane Madame Cynthia Arida. Turacari kuri wa mukenyezi n'amashure. Tuje waduhaye akarorero ko we vyakunze. Akarorero tuje kuri babandi bitagarukira hafi gusa. Umwe agira ati mbere reka nje no hanze ku bindi bihugu bitari hafi y'umuryango mbandanirize y'amashure. None ubwo kuri uwo muntu ibikorwa by'urugo canke vya bikorwa by'umukenyezi araba kivyitwararitse? Urakoze cyane kumbaza ico kibazo kandi gihambaye. Jewe nimba vyarashoboye gukunda nuko umushinga ntaye wanje yantera intege, akambarira ati genda, akashigikira. Nta gihe na kimwe yigeze ambwira ati urumva rero hagarika, oya. Mpereye aho kuko nashaka gutera intege abashinga ntahe. Kandi nibo bakwiye gutera intege abafasoni babo, kuko ufise uwo wikorako. Mugihe wagiye ku ishuri ukananirwa ukaruha, mugabo ukaba ufise wa mushinga nawe wawushika ubarira mubwirana, aragutera intege. Shika kuri ico kibazo mumbajije biragoye, kuko ushobora kwiyumvira ati mbega uno munsi ndasize abana bafite imyaka 6, bafite imyaka 7, bafite hari n'abagenda bafise basize bari munsi y'iyo myaka. Reka mvuge n'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe, ndagiye kwiga. Ku bwanje nuvuga nti
nimba mwicaye hamwe n'umushinga ntahe kuko turi mu rugo turiko tuvuga umukenyezi n'amashuri mu rugo mushoboye kwicara hamwe n'umushinga ntahe mukavuga ubu rero uranyemereye ko ngenda wumva uvyumva koko wumva yuko uzoshobora kuba mama na papa yego igihe atariho ndi uriteguye mu mutima kuko vy'ukuri umukenyezi mu rugo ni ikintu gihambaye na cane cane iyo afise abana rero mwicaye hamwe numva mwicaye nko mukabiganira n'umushinga ntahe mukavyumva agategura umutima yuko ku mugoroba hamwe yabwirizwa kwicara hamwe na Ciza baraba umupira hazoje avuga ati ubu rero jewe reka nje gukoresha devoir abana reka nje kuganiriza abana cyo kibanza mama wawe yahora afata mu kiringo c'imyaka 2 canke imyaka 3 numva umenga vyokoroha gusura kuko intambamyi ya mbere nuko mutaba mubihuriza ko n'umushinga ntahe niyo jewe ntambamyi ya mbere mbona kandi iyindi ntambamyi nuko abatavyumva nuko bayumva ati nta kamara ko kugenda kandi atavyumva uramwubahiriza ijambo ry'Imana yatubwiyeho twe kububaha nakoze nuko numva no sensi hari icyo wongeraga kuri babakenyezi basiga urugo za nshingano zabo bakaza kubandaniriza y'amashure yabo hanze y'igihugu nguma ngaruka handi kumenya uwuriwe hanyuma n'icimana guhamagara niyo kuranje hari abantu aja kwiga kubera ivyo bigezweho ashaka kubangana n'abandi akiyumvira yuko agakiza kari mu kugenda ubwabo agakiza kari muri we kuko ufise Imana rero umaze kumenya iyo kuraje nibyo niko ndavuga ucumenya no muzokubakana nkuko madame Alida abivuze umubakanye aratahura iyo vision Imana yashize ku buzima bwawe kuko namba bitahura kandi avyemera azogufasha mugabo atabitahura naho umenye yuko ntibizokoroha kandi muri ico gihe uzotera imbere uko umuryango wawe uzogira ikibazo nico gituma ati ahanini ni kumenya uburiwe hanyuma no kumenya agakiza aho kari hanyuma no kumenya gufata decision nk'umuryango hanyuma umaze kubona yuko bishoboka ukagenda mugabo ahanini ukagenda no masengesho ashishikararinda abana bawe n'umugabo wawe kugira yego murakoze cyane mu byo mugiye muvuga hari akantu madame Cynthia ashizemwo ko hariho abagenda kubera ari byo bigezweho ati nanje reka ngende kurondera iryateka ryo kuba naka nagira rero muco mutubwira kuri abo bantu na cyane cyane ko musanzwe mufise na ryahuriro hamwe muganirira ati bigende gutya mbega abo bantu bogenda gute bo kwifata gute ingene bogenda uko bovyifatamwo ndiko ntanga nk'akariro k'iwacu jewe never sinabandanije nkuko navyifuza mugabo nararaba le pour et le contre kuko je twahuye n'umufasha wanje ahejeje medicine nanje ndiko ndiga medicine ngeze mu mwaka wa 2 Imana irabikora turubakana hanyuma tuca turajana tumaze kujana ubwanje kuko nari muri medicine sane ko mbandanye ubwo maze gushika mu rugo nkabona ingene bimutwara umwanya natwe tukaba twarihaye ihangiro ryo kugira urugo rwiza abana bari equilibre ndavuga ati naho numva umengo medicine none aratanguriye ku neza y'umuryango ndabiheba niga ikindi kintu uravyumva kubera nani mfise vision y'urugo nshaka umva muri make uwo bigira wese yobanza kuraba ineza y'urugo rwiwe ineza y'umuryango wiwe aho turiko turavuga wa mukenyezi ari weho vyumva gute wa wundi agenda ati reka nanje ngende mbe naka ndavyemera cyane kandi nguma ndabishimangira ikintu cose nkuko turiko tuvuga urugo kuganira n'umwe mu bakanye uno musi turabona ingo nyinshi akarorero ugasanga kuko mutaba mwicaye hamwe ngo muvyumvikane ko ugasanga wa muvyeyi wa mama ari ku ishuri mugabo abana vyase umwana yagwaye kwashe kandi ivyo twakofise se na nyina
reka tubivuge bafise uburyo bwo gushaka kumugaburira muga kubera mama wiwe na papa wiwe umva nta mwitwaririko mama wari ku ishuri papa we nawe si hari kumbure ntiyemeye ko mama waje ku ishuri ni ukuvuga ikintu cyose icyo shimangira jewe nka Arida mvuga imbere yuko umugore ashobora kwiga amashuri maremare kuko genda vuga no musi ni vyiza ko umugore yiga amashuri maremare ni vyiza ko umugore agira mu kirundi congora carrière n'ubu hamwe ubwiye muri aba journaliste kera ni twabona abafasoni ashobora kuba aba journaliste tugikura bari bake nko kuri FTN bari bake mugabo uyu munsi mwicaye hamwe mukavugana kuko wowe n'umushinga ntahe zangaruka zose zibagarukako twebwe abinyuma tugaze ati hera aba bandi kandi tuzobavuga niko kimeze rero mvuga nti we n'umushinga nawe mushobora kwicara mukumvikana mbega dushaka iki mbega turafatanye mu nda mbega turashigikirana aho bica biba byiza gusura reka tuvuge kuri ku mukenyezi mwagacishijemo mwese tugaruke kuri uyu mukenyezi nawe uyu nyene agira ati ntegerezwa kwiga amashuri maremare vyanka bikunda ntegerezwa kuyiga amashuri maremare ni kimwofasha uyu mukenyezi kuko uyu urumva ko umugabo avyanka abikunda ategerezwa kwiga y'amashuri maremare ni muce mumugira inama rero ko ari shaka afise ni gute rero yoca abihuza na vya bikorwa vyiwe vy'umukenyezi mu rugo murakoze Claudine jewe ngaruka hahandi nimba uyu mukenyezi avuga ati jewe vyanka bikunda umugabo yemera atemera ndaja kwiga hari ingaruka mbi nivyo Imana izomuhezagira canke reka mvuge nti azoshaka kwiga y'amashuri ayamenye agere ku yindi ntambwe mugabo ingaruka azoshobora kuzijera gute zangaruka mbi kuko yagiye badahuje n'umushinga ntawe wiwe kandi kuko yagiye wa mushinga ntazavuga ati nari namubwiye nta mwanya nifitiye ngiye kwirabira agapira ngiye kwivuganira na naka babana ko Imana izo tubaze vyose na babana n'inshingano zacu kubarira neza uko dushobora none zangaruka mbi izogenda gute mu nyuma niyagaruka avuye kwiga agasanga kumbura umushinga ntahe wiwe kabaye birashika mbega bizogenda gute mbega zoshobora kuyora amazi yamaze guseseka nico gutuma ngo mashimangira wa mukenyezi uyu munsi baraduhimiriza kwiga ariko raba mbega ngende mbega turavyumvikana ko mbega umushinga ntahe aransunika aravuga ati bandanya mukenyezi wanje ndagushigikiye niwagenda wa mushinga kuko wa mushinga ntaye wawe niwe mwubakanye mutonya wawe ntazokurabira abana mama ntazokurabira abana wa mushinga ntaye wawe atakurekuriye mvuga ni uno munsi uyo mukenyezi ndamubaza ikibazo ingaruka uzozishobora ngo ntuzogaruka kugora wa pastor ngo musenge urugo rwanje kandi ari wewe uri inyuma yavyo rero ndakubwira nti banza urindire genda bukebuke kuyage n'umushinga ntaye wawe mubihurizeko batubwira ngo tugihema haba hakiriho akandi kayego bihurizeko mu biyage niyakure kuragenda kubwanje atakurekuye bireke none ubiretse hari icuba murakoze urakoze cyane madame Arida reka tugaruke kwa madame Cynthia na cyane ko hari intahe yiwe asa n'uwadusangije aho wemeye guhagarika amashure ku neza y'inshingano z'umukenyezi mu rugo ariko hari haba ariko baradukurikirana kumbure ashobora gucagira ati intege nke vyaramunaniye ego bibaho sivyo bibaho kandi umuntu wese ikintu acumva uko ashaka kucumva nagira duce dufatira kuri abo nyene nakahe kajambo ngo babwira kumbure kugira ngo ubafashishe nabo nibashika muri ivyo bihe baze bashobore gufata ingingo neza nk'abakenyezi mu rugo rwabo bihe bihakwa gusa n'ivyo yarahejeje kwishura nongera ko akantu gatoyi sinzi ko muguma mumva ko nguma mvuga vision yereko yerekwa muribuka Paulo yavuze ngo bikundi yo biheba atanakora ari bibi byiza cyane mugabo yarabona icimana yamuhamagariye nyereko araja akavuga kwifatanya n'urugo kwifatanya n'abana ibizokoro
kandi avuga ati umaze no kubaka umuntu wa mbere wubaha uri umugore n'umugabo umugabo umuntu wa mbere ushira imbere gusa n'Imana ni umugore wawe uravyumva rero nico gituma mvuga ati kuri ico ni kumenya aho Imana igushaka amaze kuhamenya hari ama decision mu buzima zo korohera gufata ico ni ica kabiri naho gira abantu b'ubwenge abagenge cyangwa Imana ivuga ati umwamana n'abantu b'ubwenge azogira ubwenge je ndibuka tumaze gusaba kugenda mu gihugu umugabo wanje asuye kwiyongera kandi kwiga numva bwa mbere yagiye kwiga ariyongeye none gasenze ndagarutse ariyongeye none gasenze kubera ko atakurekeye wowe ngo banze ubandanye nawe aze yiyongere wanje oya dans l'entretien sinahevye ahubwo nara wagiye orientation kuko nako niga medicine candiga business administration umva ni ibintu vyakunda ko niga ndi muhira nikuvuga ko nace ndabiheba vyose nahevye iyo carrière ituma haba instabilité muri couple ubwa kabiri tugiye navuga tuboho naje ndaduza kubera nk'ahambere ho ntivyakunda kubera twari ahantu atari amashuri ngaha kabiri hari amashuri tushadura n'umugore w'ubwenge arambwira ati amashuri azokwamaho amashuri azokwama yuguruye ubuzi buzokwama buhari ariko abana bawe ntibazokwama bafite imyaka 2 bazokwama bafite imyaka 3 arambwira ati niwicare ufate umutima wawe ibyo ushobora gukora abana bari ku ishuri cyane ibyo ushobora gukora ntibidestabilize urugo bikore mugaba intego yawe igumira focus ku bana bawe hanyuma abana bawe nibava mu rugo batakikeneye kuguma muri kumwe ngo bafashe iki hanyuma ucubandanye usubire kwishura arambwiye ko niwe yasuye ku ishuri kandi abitora kurusha abantu bakiri bato bigana kandi yaronse n'akazi abana biwe kandi bahari numva ko uwo muntu yamfashije kumva no hagarara muri iyo yirikwa nari naronse urakoze cyane Madame Cynthia ariko aho nyene nagira ikibazo n'abariko baradukurikirana nabo ashobora kugira uwo tubwira icaguteye uwo mutima wo kwiyumvira ko ari we worekera umutware akabandanya agasubira akiyongera wowe akaba ari we uca ufata za nshingano zo mu rugo mbe ntibyari gukunda ko we abanza akakurindira nawe ukabandanya bimwe by'iwawe ukarangiza hanyuma akazogaruka hanyuma nawe agaheza akagenda uwo mutima rero niwo nshaka ko ikintu cabiguteye Reka sawa abakenyezi bose basubiye gusoma muri Tito 2 murongo wa 3 gushika kwa 5 tuca tumenya inshingano z'abakenyezi ndabizi yuko iterambere ryaraje kandi harimo ibintu vyiza hari n'ibindi bibi kandi biko bironona imico myiza twari dufise nk'abarondikazi surtout dusanga no mu ijambo ry'Imana rero ingenda nk'akarorero kari banal ndiko ndiga hari gihe byasaba yuko umugabo wanje afata abana kandi n'umuntu akunda abana neza cyane mugabo kubera ingene Imana yamuremye kugira abe inarugo yamuremye kugira abe provider umuntu provider mumbabarire n'ukuri ndasabye ikigongo umuntu seruko umva umuntu azana gatunga umuryango uravyumva rero Imana yamuremye kugira asho kubikora rero cumubwira kube wa muntu aba mu rugo siwe avyara siwe azi umwana bamukora hehe ukacu usaba yuko abari wabikora ntabikora neza ngo woshobora kubikora rero namba wifuza kuronka abana wemere nibikurikira abana ntuzana umwana kugira umurekere ngaho nimba rero nagerageje gukurikirana ivyo muri ko mugerageza kutuyagira mugira muti ivyo umukenyezi yokora vyose abanze ashire imbere inshingano z'umukenyezi murakoze cyane Madame Arida hari akantu wigeze kuvuga aho wagize ati ni byiza ko umukenyezi agira amashure kandi menshi turashaka rero tubwira ivyo vyiza murakoze cyane gose nkuko nabivuze turabona nk'akarorero nk'uno munsi turiko turabona abatwara ibihugu abakenyezi dusimbiye muri Tanzania Samia Suluhu hariho n'uyundi mukenyezi nibaza ni muri Namibia nimba ntihenze zikazi igihugu baruka kumutora atwara igihugu kuvuga iki
hari akajambo nakunze nyine cubera mutambukanye mukuru w'igihugu yigeze kuvuga bari bafise igihe conference bahora bagira baravuga ati twaje ngaha turiko turigina ibindi n'ibindi nimuga nimwe ashika muhira mwibuke chini ya urinzi ako kajambo karangyoheye cyane nukuvuga iki turagiye turiga uno musi hariho abakenyezi b'abaganga abaspezialiste ukagira ugasanga numu pediatre arabaga canke baratuvyaza ivyo byose ni vyiza kandi kubganje ni vyiza yuko wa mukenyezi nkuko madame Cynthia yabivuze nawe uno munsi avuga ati hari ico ndiko ndaterera mu muryango kuko uyu munsi nivyo sinka kera hari amatongo menshi umukenyezi yavuga ati umugabo wanje aga amatongo yose ni bwiwe ndayabona ariko uyu munsi ubuzima uragoye uyu munsi ubuzima buriko buja handi hantu abagabo bafite amastress menshi uyu munsi dusigaye tubona abagabo b'imyaka 30 20 bicwa na AVC ivyo byabaho kera kuko usanga yikoreye imitwaro myinshi y'umuryango ngirizwa kuzana ngirizwa kwambika neza umugore ngirizwa kurira amashure umwana na wa mugore ugasanga byose yamuguye ko ku myaka 35 AVC myaka 35 mugabo abakirimwo kuvuga iki rero icambere nimba umukenyezi yo kwiga amashuri menshi ariko n'ubu mashimangira bavyumvikanye n'umushinga ntaye wiwe arasahiriza urugo hanyuma amaze gusahiriza nk'umukenyezi jewe uno munsi kandi nkaba nkijijwe ndavuga nti jewe nkijijwe nkaja muri poste kanaka ndatanga akarorero ndaba umuco w'isi muri bege bantu uko turakorana ndaba umuco w'isi nimba ashobora gushika ahantu ufata ingingo ndaba umuco w'isi nkavuga ati iyi ngingo ifatwe ndashobora gutera nkavuga nti oya iyi ngingo je nkavuga ndeka ifatwe nkuko bibiri tubwira ngahindura ibintu by'umukenyezi ako niko kamaro kambere ushobora kuvuga nti umukenyezi ashobora kwiga amashuri maremare ashobora kugera ahantu agahindura ikintu mugabo kandi nguma nshimangira mu ntahure mu nyumve bakenyezi mwavyumvikanye n'umushinga ntaye wawe kandi mukavyumva kumwe kuko ni mutavyumva kumwe mwandayivuga ukazizogaruka hahandi madame Yarida ico kintu akivuze kenshi ariko reka to mvuge rero kuri nitwirengagiza ko ariho abashinga ntaye usanga badakunda iterambere ry'umukenyezi bawundagira ati niwicaraho nakuzanye kugira ngo umvyarira abana none gaharita uyo nawe urumva acaje wa mukenyezi acaja mu ruhande ruwe mu vy'ukuri Claudine mbaje ikibazo gihambaye mu mico yacu y'ikirundi kera nivyo nuko nyene umukenyezi waro nkuko natango ndayivuga inarugo ni jambo rinini riri mu bintu byinshi cyavuga riti wewe jewe ndagiye imanamba ndagiye hariya na hariya wowe sigara urera abana ukora ibi nibi byose kandi ntwirengagize turi mu Burundi hariho n'abagabo bavuga ati jewe umugore wanje kwereka akora ndagenda ndirukanga ndamuzanira amahera ndamuha ibyo ashaka byose nagume mu rugo anderera abana n'ibindi uyu munsi mbaje ati mbega mwubabwira iki umugabo we nimba atavyumva ku bwanje muyagisha buke ni muyagi ujya mushinga ntaye wanje tudashaka kwiga none ko mwagendanye mukundana ariko ntugume wumva yuko uwo musunika kuko Claudine twakuriye hatandukanye jewe nakuriye mu gisagara ca Bujumbura ariko umushinga ntaye wanje yakuriye ruguru mugabo ni cabuje kwandika kwiga no kubwiza kuri ko jewe hari igihe numva nje ndabihevye mugabo yavuga ati ukabiheba turashwana kagutera intege kandi mugabo rero nabakure mu gisagara ca Bujumbura bavuga ati umugore wanje muhira no kuvuga iki ikiyago ni muyage avyumve kuko nubu nagumye mvuga natavyumva ngaruka zigaruka iwawe yego kuri wa mukenyezi kubagora mwega abasenzi tuza gutura imitwaro muri prayer of the week kandi ugasanga vy'ukuri ni jewe nabitumye kuko
ni wakora ikintu uko kico kimeze cyose ushinga ntaho yakubujije no kuyemeje si murakoze cyane ni ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir Juremesha ko bariko mudukurikirana murashobora kutwakura canke mukatwandikira ubutumwa bwanyu bugufi mugatanga intererano canke mukabaza ikibazo abatumire bacu turiko tuganira ku mukenyezi n'amashure ni gute umukenyezi yofatanya amashure akongera agakora n'inshingano z'umukenyezi muratwakura canke mutwandikire kuri 62 22 55 96 turabandanya rero n'ikiyago cacu reka tugaruke rero kuri Madame Cynthia arakantu yacishije n'abwatsi turiko turabategurira ibintu biri ku mashiga Madame niko wavuze ko hari ibyo muri ko murategurira abakenyezi kugira ngo muze mube hamwe mushobore kungurana na cyane ko mwagise nyene ko ari ihuriro ryo gukarishanya mugira mukarishanye nagira utubwire rero intumbero uko muteguye kubikora ico mugamije gushikako. Okay, murakoze cyane kuri ico kibazo. Hanyuma intumbero no gukarishanya nyene kuko twizera yuko twese turi hamwe turashoboye. Hanyuma n'umutwaro tubona yuko uhanze abantu benshi ingo zimerewe nabi. Hanyuma ico twabonye byavuye ko ni ibintu twibaza ko ari bibiri. Hariho ukutamenya hariho ukutigishanya nocita mu Congereza mentorship singe Madame Alida yadufasha ukutamenya aho byantere ubwoba nuko n'Imana ubwayo yavuze ngo ubwoko bwanje bupfuye kubera kutamenya onye kubera kutamenya kuko ni ihuriro ry'abakenyezi bakijijwe birababaza kubona yuko dufise Imana izi vyose iri hose ishoboye vyose tukaba tumufise ariko tugahona rero dushaka kugira duhimiriza abakenyezi aho bari kurondera ukumenya yego hari hano nasomye havuze ngo kumenya canke ubwenge buzokubera urugori rero ubumenye tuburondera ntaco bitwaye yuko hari ivyo utigeze umenya utarubaka ntaco bitwaye amakosa wakoze hariho umuntu yatanze ubuzima bwiwe kugira turonke ubuzima busagutse ntibikenewe kuva rondera ukumenya ica kabiri naco namba waramenye sangiza abandi umere nka wa muntu mu ijambo ry'Imana avuga ko yagiye agura ahantu asanga hariho ubutunzi icakoze yakoze iki yatumye abantu bose ngo nimuze murabe dusangire tunezerwe naronse ucuza usangize n'abandi aca ngaruka handi muri Tito kabiri yego kuva mu gice cya gatatu ku gice cya kabiri wa gatatu gushaka kwa gatatu ego Arida hari ibintu bibiri ahavuze bikomeye cyane ari navyo ngira ngo bizoba bibicaritse muri iryo huriro aho ngo mwasanze ko ibintu biriko birononekara kubera ukutamenya no kutigishanya nagira nce mbaza none mugerageje kwihweza ko ari ihuriro mwateguye ryo gukarishanya nk'abakenyezi mwasanze bipfira ku mukenyezi. murakoze cyane ikibazo gihambaye kandi n'abandi bamaze kukitubaza turiko turategura mbere bahana batubaje mbega ko iki mutateguye iby'abagabo navyo mbega ko iki bateguye iby'abakenyezi gusa ariko ngaruke mu ijambo ry'Imana umugore wo mu migani 31 baramuvuga abana be baramushemagiza umushinga naye we uku umukenyezi mu rugo niki mbega umukenyezi yavuye mu ijambo ry'Imana biri tubwira ko Imana yasizirije Adamu imukura mu rubavu rwiwe urambajije uti mbega mwasanze byose bipfira mu bakenyezi yego nukuvuga iki mu majambo mbega abakenyezi nibo bazana ibibazo mbega abagabo nibo tubera intambano byose nibipfira mu bakenyezi yego cyo ni kibazo ca mbere ariko umukenyezi nka Urugo nk'ushigikiye urugo nibaza yuko uhagurutse
birashobora kugenda neza naho vyoba bibi turafise akarorero muri Bibiliya Abigail turafise akarorero abakenyezi benshi muri Bibiliya yaravuze ngo umugabo wanje ndazi ko ari igifu mugabo iryo jambo uriko urarisoma birarenze yaramuzi ngene umugabo wameze ariko kandi mbega abagabo bahora bavyuka saa 9 z'ijoro bagasengera urugo mbega umugabo sinzi ko arababikora ego ashobora bahari ego ashobora gufata amasengesho nk'iyo ndwi yose akavuga ati je ndisonzesheje sengera urugo wa mukenyezi naho atari wori mu makosa birakuraba bikuraba gute uyu munsi uhagurutse ukavuga ati jewe ngira afate mu minwe urugo rwanje twumva intaye nyinshi mu mashengero abagore bari bafise abagabo badashobotse bari bafise abagabo biteye ubwoba mugabo arahaguruka agasenga bamwe twarana bavuga bamwe barana bavuga bamwe baratunga intoki urya mugore byamunaniye byasi kandi bazi neza ko ari umugabo ari kigogi mugabo agahaguruka agasenga byose bigatungana umugabo agahinduka rero ntimugire ikibazo n'abagabo vuba nzobategurira kuko by'ukuri mu kubimbajije hari gusanga biva ku mugabo hari gusanga ari umugabo afite ikibazo gasanga afite umugore twese turazi ko umugore ni ntungane twese turazi ko umugore ni kuri umugabo wiwe ntashobotse ariko kandi ngo musengere rega byose tubironkera muri Kristo byose tubironkera mu Mana bibwire Yesu hama ucecekere ndumva ko azobara amasengesho mbega none Madame Cynthia muratubwiye ko byukuri ibintu bibiri birakomeye kandi ndumva ko iryo huriro azoba ari nkoramutima imbere yuko mbandanya kino kibazo reka dushiremo iyi ntererano nce ndayifatanya n'ikibazo n'umunywanyi yatwandikiye agira ati Yesu nashimwe hama umukenyezi mu rugo ajejwe amabanga menshi rero amaze kugira abana biramugora kubandanya amashure kuko umugabo inshingano ziwe sukurera abana uyo rero ni faida none Madame Cynthia byukuri umugabo ntiyorera abana ngo bikunde umugabo arashobora kurera abana gakunda ariko ntivyoroha nkuko byo korohera umukenyezi ego nico novuga nkuko je nababwiye hari impamvu Imana yaremye umugore hari impamvu Imana yaremye umugabo sinzi abantu boba bazi insiguro y'izina umufasha ngo ni jambo bita ezer risobanura bakunda gukoresha n'igihe bavuze mpemu yera hari ivyo umugabo adashoboye ico gituma afise umugore Imana yabonye ko atari na vyiza ko aba umugabo wenyene ngo atware vyose akeneye umufasha muri ubwo bufasha hari umuntu amufasha kwakira umwana kumurera kumugaburira kumwongera inkomezi rero ntibisobana ko umugabo adashaka kubikora mbwa ntashobora kubikora neza nk'uko umugore yobi ugira ati kubera ko umwe wese afise ibikorwa vyiwe hari aho umugabo atagera ariko kandi hari naho umukenyezi atagera mu bikorwa vy'umugabo ego murakoze cyane iyi ntererano reka dusome iyi ntererano Madame Cynthia uce utubwira uko bitunganije ego ni Inosa Mukamenge agira ati intererano iyo mu rugo mu vyumva kumwe nta kidashoboka murakoze harakoze cyane Inosa bitubwiye n'abatumire bacu iyo abantu babiri bavyumva kimwe nta kidashoboka nico gitumangira ngo nibaza ko bari guhamagara umukenyezi n'umugore ariko murumva ko bahereye ku mukenyezi ariko ngo n'umugabo bari nyuma ntimugire ko babirenganigije Madame Cynthia iryo huriro ryo gukarishanya ritunganije gute murakoze kandi tuzohura itariki 14 Kigarama ahantu bita kuri King's Conference Center tuzoba dufise imice ibiri kuva saa 2 gushika saa 11 tuzoba turi kumwe n'abakenyezi gusa vuza abakenyezi sabubatse gusa iyo bigeme abamaze igihe gito bubatse abamaze igihe kinini bubatse abo barapfakaye nabo batakiri mu rugo abo bose baratumiwe kuva isaha 2 gushika isaha 11
hanyuma igice cya kabiri uko madame Alida yavuze abagabo ntitwabibagiye kuko urugo ni babiri rero ku mugoroba tuzoba dufise amakupe kuva isaha 12 gushika isaha 4 z'ijoro ego tuzaze kumwe n'amakupe. Ego murakoze cyane. Ikindi kibazo reka mbe ndakibitse ndaza kugihereza ko murumva ko ni igikorwa kidasanzwe baduteguriye ni umuco ministry baraduteguriye ihuriro ryo gukarishanya ku bakenyezi ari ni igiki mwiteze muri iryo huriro? Twiteze impinduka igihe cyose umuntu aba ateguye ikintu aba yiteguye kuba impinduka ntituzi gusa kubera ndaje kubera numvise yuko Madame Claudine azoza ndaje kubera yuko numvise yuko ciza afata amafoto meza azomfotora neza ndaje kubera yuko numvise ibi nibi oya uze ujiko uje kwakira uze umutima witeguye kwakira kuko tuguma twiga kugera dusaza mu rugo je maze imyaka 8 mu rugo mugabo ndaciga hari abamaze imyaka 20 bashobora kumbera akarorero no kuvuga iki ico twiteze impinduka nimba uyu munsi uvuga ati hari akantu numva ashaka guhindura mu rugo canke jewe nyene ari hari akantu numva ashaka guhindura mu rugo ndagahindure no kuvuga izo nyigisho tuzoba twiteze guhinduka tuzoba twiteze gukarisha ego murakoze cyane. Intererano ya Clovis imuramvya ku mazi y'umwami yego nibaza ko muzoca mutegura iyindi event yo ku mazi y'umwami hariya agira ati hama ndabashimiye ukuntu mubandanya mutwigisha hama kubakundanye canke kububatse ikintu gikuru ni kiganiro ni kiganiro murumva ko aduhaye imitwe nizera ko bariko baradukurikirana. Madame Alida agize ati ico twiteze ni impinduka ni impinduka kubera ko ibintu Madame Cynthia yari yavuze ko ibintu bitera bitituka ati rero turiteze impinduka. Mbe Madame Cynthia mwiteze kwakira abantu bangana gute? Ikibazo ciza cyo munyemera nsubira inyuma gatoya bavuze ngo ibintu uwaheje kugira commentaire nziza cyane byose biva mu kiyago mu gikibabaje niko tuma twumve ko ikiyago gitangura mu rugo gitangura imbere yuko winjira mu rugo rero reka ntumire abigeme nabo baba bafise abo bakundanye bariko barimiriza ko bazobana bamenye yuko bazobitangura batanguye kumenya ko bashaka kuvugana n'uwo muntu kuko umuntu utigeze muvugana imbere yuko winjira mu rugo bizokugora ko muvugana mumaze gushika canke muzovyiga musange mwarataye umwanya hanyuma mwari mutubwiye mwiteze abantu bangana gute? Muzakira abantu bangana gute basi? Mu gatondo twiteze abakenyezi 270 yego hanyuma ku mugoroba twiteze amakuple 50 yego canongera ngira umuntu yiyumvira ngo je nzoza mu mwaka ukurikira nta mwanya afise cyane numva ntavyiyumvamwo ntituri yategura iri huriro kugira tuzokwame dufise ihuriro umwaka utasha Imana ibihisemwo tuzokubaha canke twumvira iryo jwi ry'Imana mugabo ahanini turazi yuko amashengero afise imigwi y'abakiri bato amashengero afise abakenyezi imigwi y'abakenyezi hano bafise imigwi y'ingo n'imiryango ahanini dukeneye gukarishanya kugira ivyo tuzohakura twamaze guhindura tubitware mu mashengero yacu kugira amashengero yacu ashishikare kuba umuco mu kibano cacu. Murakoze cyane Alida. Ihuriro ryo gukarishanya mwavuze ko akengura izotangura isaha zingahe? Zibiri. Isaha 2 z'agatondo umukenyezi yaragiye cemo umufasha rero uko azosiga mu rugo vyifashe muri zanshigada zi ego murakoze kumbaza ico kibazo Claudine. Wanashaka n'abatubwiye ko badashobora kuza kuko numva bakorera ruguru
kuwa gatanu abamanutse samedi ni mwanya w'umuryango uyu mugabo abakumbuye abana tuba dukorwa two mu rugo twose tuba twamurindira indwi yose ariko naco bitwaye ndashaka kuvuga iki igihe cyose uba ushaka impinduka uravyitangira hari ikiguzi bigusaba kandi nkuko nguma ndabishimikira ko cha kiguzi kirava no mu kuyaga cha kiguzi kirava no mu kuvugana n'uwo muntu muba mwubakana nk'akarero nko kuri uyu mama akora ruguru amanuka ku gatanu ku mugoroba abakumbuye umugabo n'abana nibyo kandi birumvikana nimukumburukanye nta kibazo hanyuma nimwaheza ati reka saa 5 ngende muri rya huriro nk'akarero cyangwa reka hari ihuriro reka saa 7 basi nsimbireyo ndonke nutwo dukenya kuko buryo ujya mu ntazo bayaronse kuva mu gatondo nawe uzoba waje byukuri muhabwa bimwe muronka bimwe nihabura n'akantu utahana uvuga ati mana kantu reka ngende ndabiko naje kohindura rero mvuga nti nimutunganye ivy'urugo emye ntusige mushinga ntayafite uyu munwa ntusige umwana avuga ati mama ibi nibi banza utunganye kuko ni waza hari utatunganije uzasambura nyene kandi natwe tukotwa gusambura ego murakoze cyane reka rero ngarukane cya kibazo canje kwa madame Cynthia Dosa n'abari ko baratera baja gusozera ikiganiro ariko turafise indi ntererano kandi tugerageje kwihweza abanywanyi bacu abakunzi bisamizi voix de Super Remesha bose bariko bagaruka hahandi no wagira ati byose biva mu kiyago hagati yabubakanye nta kidashoboka urumva ko iyo abantu babiganiriye neza bakabije inama byose birashoboka madame Cynthia numvise muvuze ingo numva muvuze nke bivanye n'ingo tubona dufise hano mu gihugu ngo ni nyinshi cyane n'abakenyezi dufise ni benshi n'abanyene mwavuze bake hoba hari ico bisaba kugira ngo umuntu ahashike canke hazoba hari amabisi adutora hanyuma tuze twiganirira atacamira okay murakoze kuri ico kibazo nibaza ko twese tuzi inkuru ya Yesu Kristo ivuga ngo iki gazeti yatanguye ahitamwo 12 yego bavamwa 70 babandana barakura rero ntidushaka kubaronka abantu bose kuko dukeneye kuronka umwanya wo kwiga tugatahura hanyuma tugende tubandanye tuba umuco nico gituma twafashe abantu bake bikunda yuko ama energy yose twoyashira ego nabo mwifuza mwaramaze kubakwiza ntiturabakwiza imiryango iracuguruye muri Mike iracuguruye ugatizo yugara jeudi isaha 12 none bisaba iki gasenti ndumva ko harimo ibintu by'imiryango yuguruye izugagwa nibaze ko aho hantu harimo ikindi kintu kinyegejemo Mane shime ko turi ngaha kandi turahabona ngo ibintu byose byari mu mwijima byose zohagara rero bisaba umutima uri determine kuzana iryo hinduka mu buzima bwawe no mu buzima bwaho ubaye ico ni ca mbere ica kabiri naco tuzogira umwanya wo gusangira rero bisaba yuko ugira intererano amafaranga kugira umuntu ashobore kuronka ikibanza bisaba ko habaho agatererano kugira ngo umuntu agire ikibanza mbega madame Cynthia nimba ritoba ribanga kuko mwavuze ko hari imiryango icuguruye ako gatererano kangana gute karihwa gute agatererano ni 50 ku muntu hanyuma amakouple azoza ku mugoroba ni 50 mugabo ntidushaka kwakira 50 kwa bavuye mu rugo rumwe ibihumbi 100 urumva wa mukenyezi azoza mu gitondo azoriha 50 hanyuma agarutse ku mugoroba azananye n'umutware aca ariha 100 ivyo bintu ni sawa kukwiga ivyo bintu ni sawa kandi n'abanywanyi bagumye bavuga ko ibintu byose ni kiyaga kandi nugukarishanya wumva ahantu ibintu bizoba bimeze neza cyane ego murakoze cyane ku gutanga umuco ukuntu bizoba byifashe nagira rero ngo mpere kuri madame Arida turiko turatera tuja gusozera ikiganiro cacu nakahe kamo gutera
mubwira haba ku bamaze kwiyandikisha haba ku batariyandikisha canke haba ku vyo mwiteze n'akayi kamuhotera no kubiteze kwitaba iryo huriro ryo gukarishanya? murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Imbere yuko ndacishura reka nongere ko guco Madame Cynthia yavuze iyo ntera ari mu 50 hari ushaka kwibaza ngo none ngo ayo mahera nayiki. Yego. Twatwaye ihuriro kuri King's Conference Center. Hanyuma yabivuze tuzosangira mu gusangira no gufungura kuko tuzokwirirwaho, tuzofungura, tuzofata amazi, tuzofata amafoto, hariho utundi tuntu tuzobaha. Ni kuvuga ngo iyo ntererano yose iri muri ivyo bintu. Yego. Iri muri ivyo bintu no ku makouple ku mugoroba nuko nyene bazishobora kwifotoza n'ibindi. Rero nico nashatse kongera ko ego muri make mugira muti ikiyago ni cagusa ako gatererano nako gufashanya aho tuzoba twicaye ico tuzohafatira. murakoze cyane rwose. Hanyuma mumbaje akamurego dufise abazotwigisha batandukanye kandi uko batandukanye niko bafise n'intare zitandukanye, niko bafise n'ivyigwa bitandukanye. Mu butandukane bwabo umuntu wese ashobora kuza ashobora kwitora. Naka ashobora kwigisha akavuga ati uyu muntu avuze jewe. Yego. Undi uriya nawe ashobora kwigisha akavuga nti uriya muntu avuze jewe arida ukwiye ko mpinduka. Ni kuvuga iki? Turabateye akamo nivyo amere 50 ni menshi muri Yego. Mu bihe vya Noel mu hari manza nyinshi. Ariko iyumvire mbega ayo mahera 50 ndayatanze nzunguka iki? Yego. Hari ikintu nzotahana ndakeneye impinduka kuko vy'ukuri Madame Claudine tutabeshanye abakenyezi bawiyizi. Yego. Uzuti jewe ndaza akantu kanje ngaha kangora, jewe ndaza akantu ushaka guhindura byansi. Rero kukazi ingo dukarishanye. Yego. Kumbure jewe nk'uri muri comité d'organisation nzoba ndiko ndarengana umbwira uti burya rero ari nukuri ushingira ntaza kumbe warufisiyo nanje nunguke nk'akaroro. Ni muze rero dukarishanye. Twicare hamwe tuyage kuvyerekeye ingo kuko vy'ukuri Madame Claudine urugo vyanse hose biranga. Urugo vyanse hose biranga, mwishengero biranga, mu gihugu biranga, kubuzi biranga. Ego nukuri ntidushobora kuranka ku gasourire kawe tukaronka ngaha hari anye mesi vyanse aka gasourire tukaronka yuko kubera yuko hari anye uraryohewe kugira. Isho tumaze kuvuga tuti nimuze dukarishanye twigishanye kugira ngo tunagure. Urakoze cyane. Urakoze Madame Cynthia n'akaika mu hotel. Nashaka mbwire umuntu wese ariko aradukurikirana mpereye no ku bagabo. Yego. Bashaka kuvuga ati n'ivy'abakenyezi twe ntituraba. Mbwa ndazi ko ufise umugore ni ku neza yawe, ndazi ko ufise umwige, ndafise ko ufise mushikawe. Yego. Ndazi ko ufise nyogosenge kandi uvyanka canke uvyemera uwo muntu ubwo gwe bitameze neza bizogushikira. Yego. Rero nambuzi ko ufise umuntu akeneye gufashwa murungike adafite 50 yamurihire kuko ni wewe uzovyungukiramo kuko hari n'uwavuze ngo igihugu rimwe nicaba amahoro naho uzobama. Rero twese biraturaba ari vy'abakenyezi. Yego murakoze cyane. Ikiganiro cyacu rero gisa nikigeze ku musozo ariko nagira ndabakengurukire bwa mbere nagira ndabakengurukire kuri uwo mwitwarariko w'abandi bakenyezi. Aha nibaza rero ko mwaciye mugira ko mukora ca kintu ca kabiri cyo kwigishanya gushigikirana umuneke nazi akifuza kugisangiza abandi kandi ivyo nivyo biba bikwiye kugira abakenyezi na cyane kugira ngo umukenyezi abe uwikimazi. Ariko rero ndabakengurukire Cynthia nakahe kajambo wose zeza barabanye natwe muri kino kiganiro. Nagomba ndabona gushimira ko wemewe kutwakira dushoboye gusangira n'abandi inkuru nziza. Hanyuma ndababwira yuko murakunzwe cyane. Urugo ni ikintu Imana yashizeho kugira imigisha yayo ishishikare gusesekara. N'ubu muhombe ngo kubera bibaza ku munsi bidashoboka nta kidashobokera uwizera. Imana yahezagira. Arida nakahe kajambo nawe wumva utogenda utavuze? Murakoze cyane Madame Claudine. Ubwa mbere reka nshimire Radio Voix d'Espoir Julie Menshi. Emwe
dufite ukuntu dushobora kubashimira dufite amajambo twakoresha turabashimiye cyane gose mwaduteye iteka by'ukuri si twe twabateye iteka ahubwo nimwe mwaduteye iteka muratwemera kuza muri no studio yanyu reka ndakavuge nziza ku bakozi ba Radio Voix d'Espoir muri studio nziza cyane gose mwakoze ubutumwa bwacu bushikire aba journaliste bose kuri Radio Voix d'Espoir na cyane utwara ino radio hanyuma Claudine nawe turagushimiye murakoze bakoze kudutumira muri kino kiganiro ndabisubiremo waduteye iteka murakoze abari mu bihinga bw'ivyuma mwakoze cyane nawe Imana ibahezagire cyane amen nico numva novuga ego ntudusibe oya no siba abariko baradufasha ariyo barungika abashiri bawo muze musibe barungika abashiri babo n'abasista bawo twabone ego ikiganiro cari ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir ijuri remesha aho twariko tuganira ku mukenyezi n'amashure umukenyezi n'inshingano ziwe na cyane cyane no kwihuriro ryawo gukarishanya ku bakenyezi ryateguwe na Muco Ministry ikabirongowe na Madame Cynthia Dusabe tukizera ko ibintu bizoba byifashe neza muhawe ikaze mwese nkengurukira mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro umwami Imana abagirire neza tukaba tuzosubira mwakoze murakoze cyane muhejeje kumviriza ikiganiro kidasanzwe kuri Radio Voix d'Espoir ijuri remesha